Barcelona ya Lewandowski eka ndetse inyuma hariya FC Barcelona ya Pau Kubarsi uno Musi Alonso iza kuba itana mu mitwe n'umugwi wa Benfica do Lisbonne. Mugerero FC Barcelona batangurira i Lisbonne. Alonso dufise ivyibukiro vy'imaci y'ibisatsi. Narabibabajije match yarayibaye murambwira ngo sivyo mugabo niyo match nziza yabaye muri no saison nabonye. Niyo match kubganje yari ikomeye kurusha. Yari imwe suspense, yari mwishaka, yari igizibi, yari mwe bitsindo vyinshi. Vyose nabonye bituma nklasa match nziza kubganje niri ya match ya FC Barcelona na Benfica. Uno musi barashobora gukina muri 8e de finale ya Champions League. Bon, gukina kwabo ntabwo ari migwi ikomeye nko Atletico na Ntuzenya na Real Madrid, si migwi barizwa hamwe. Ariko ikiza kuyikomeza gose kubganje niriya image ya ruriya rukino rwa 5-4 vy'imatch iheruka. Barcelona bavuye inyuma bagatsinda ku nguvu bategeka ino ekipe yari yabagoye cyane. Ikibazo ca mbere ndakubaza Alonso, uriteze urukino ari image ya ruriya canke biriya n'ibintu biba ku rukino rumwe gusa? Bijya n'ibintu biba gake cyane, gake kabaho muri football. Ibitsindo 4 kuri 5 kuri 4 bitsindo 9 navuga ku rukino rumwe mu minota 90. Ni kuvuga ko mu minota 10 hinjira igitsindo muri moyenne urumva mu minota 10 twabone igitsindo kandi umupira ni igitsindo biza kuryosha urukino byose mu mupira ni igitsindo. Ni kuvuga yuko abantu twakurikirana irya match kuva mu ntango gushikere n'umunezero udasanzwe yadusigiye. Peu importe uri umufana wa Barca, peu importe uri umufana wande, ariko nta muntu atonezererwa no vuga match nk'iriya. Rero kuvuga yuko twosura kandi tukabona match iri ari image nk'ijyanye biragoye cyane, kuko uravye no vuga hari ibintu bihari byotuma urukino tutarubona nka rujyanye. Ubwa mbere na mbere iri match yari match iri muri cadre yahe yari amaphase de poule, sivyo? Ariko ubunye ni knockout, ubunye ni yindi phase yindi tahuriye no vuga niri ya phase ata nubwo no vuga mu gutegura wotegura cyo kimwe nk'ubu. Kandi Barca yari maze kuba ari ekipe ifise ibiharuro vyiza, ntabwo yari itewe ubwoba niki no gutakaza iriya match no kubankesa ibitsindo byinshi nka bijyanye nka 4. Ubwo sinibaza yuko nka hamwe Barca yo permeta Benfica gutsindwa ibitsindo nka kuko mu minota 30 byari bingahe? Byari 2 kubusa muri iriya match byari 2 bya Benfica n'abatari 3. Byari 3 urumva. Sinibaza rero yuko Barca kuri ino phase ya knockout hamwe yo permeta Benfica ko ibatsinda ibitsindo iriya match ku munota wa kabiri. Oya ndabira mu minota 30 igitsindo ca gatatu ca Benfica cabonetse ku munota wa 30. Voilà, bica biba mugaho na Barca yamaze gutsinda kimwe ku munota wa 13. Ku munota wa 13 ariko cawumva, ariko harigeze kuba no vuga hari ibitsindo 2 kubusa ndabe cyane 2 kubusa. Chabibaza rero nk'ubu oya byatangoye ari icambere Barca baca bagomba kuri penalty ya Lewandowski ku minota 13. Ino ekipe yanuze kibatsinda 2 bikurikira mita byari bitsindo 3 kuri kimwe. Chawibaza nk'ubu unye Benfica parvenye gutsinda mita 3 kuri kimwe muri no phase. Sinibaza ko Barca byoba bikigaruka, sinibaza ko Barca yo byuka. Ariko noneho curaba no muri deuxième mita ekipe burya ya Benfica yaratanze Barca gushira mu gitsindo ca 4. Ekipe ya Barca yarashizemo ica kabiri hakiri kare, sivyo? Ekipe ya Barcelona yatsinzwe ica 4 ku munota. Voilà. Rafinha yatsinze ica kabiri ku munota wa 34. Benfica icitsinda ica 4 ku munota wa 68 contre sonka ya Araujo. Ku munota Ronaldo Araujo ari hasigaye minota 20, score ari 4-2. Noneho baza kuronka ico gitsindo ca gatatu Barcelona ico cyari ca 4 ca Benfica ku munota 85 imba ni he 86 niho baronse ca gatatu. Wibaza rero Yves ku munota wa 83
ni ugiye gutsinda igitsindo ca gatatu skoro ni 3-2 na gatandatu skoro ni 4-3 ibaza ko ngaho Benfica sinibaza hamwe match Benfica nako yosubira guhira Benfica match yosubira guhira Benfica nka kujya ari yahiriye ubwa mbere iyi Barca yogira ikibazo mu majambo make wewe ubona yuko Barcelona taktike yo kwinjirana mu rukino ari kutemerera Benfica ko batanga kwinjira muri match na cyane ko batanga gutsinda igitsinda na cyane Barca yuko baza bakevita yuko Benfica batanga mu rukino bakevita makosa bakoze muri ya match y'ubwa mbere yatumye Benfica ibaje imbere ibayobora kuri score kuva match itangure gushika ku munota wa 90 kuko Barca ivyayo vyagiye kudadanuka ku munota wa 90 na kangahe na rimwe batsinze kiya gitsindo ca kane niho bagiye kunganya 4 partout ahandi hose iminota 90 yose ekipe ya Benfica niyo yayobora score imbere ya Barcelona cyane cyawiyumvira rero match baza bagyoherewe deja kuba bagomboye ni ca kane kuri uwo munota wa 80 na gatandatu ariko igitsindo ku munota wa 90 plus 6 minutes zari zimaze kombwegwa urumva Charafinya rero nuko bimeze muri rusangi rero Benfica ni equipe nziza equipe novuga buri gihe cyose uje ugifise ngo tugorane kuri systeme zawe cyangwa ku mataktike yawe wapanze ni systeme igutsinda kandi kagutsinda byoroshe nkuko tubibona novuga muri kahise muri match bagiye barakina na Barca Ubya Benfica ni nziza cyane gose ku kibuga cyayo iyo bakina na Barca kiretse iriya match aba match zari ziheze nka zibiri Benfica niyo yari nziza rero kuri statistique zivuga yuko Barcelona muri mu match yaheruka statistique zivuga yuko Barcelona imachi yakurikira iriya bari bayinganyije ubusa ku bundi ariko kandi Barca yaheruka no Benfica imbere yaho yabatsinze 3 ku busiri muhira match ya 3 ku busa ndayibuka rero Barcelona igihari nuko kugeza ubunye yoza kwa Benfica hari ibintu byinshi cyane gose yoza yahinduye par rapport y'urukino bakinyira uvuga mu matsinda ariko kandi ikamenya ku difference ino equipe ikamenya ku difference mbega turiko dukina urukino muri cadre yiye ntabwo turi mu mapur ntabwo tukiri muri bya byo harura amanota ubu turi muri ijambo rimwe match zo kuba serie donc kuba serie kwirinda amakosa nkayo novuga wokoze kuri match atari nkiyi Barcelona zimisi novuga benshi bavuga yuko Barcelona itegezwa gukura icigwa muri iriya match iriya match bakinye na Benfica bakahakura icigwa ko atari ikipe ikuja gusuzugurira muhira muga bakavuga ati Barcelona ayo mahigwe nayakoresheje neza ishobora ubiteranije n'ubwiza bwayo ni ekipe ifite ubushobozi bwo gutsinda Benfica na retour kandi ino ntambara bategezwa kuyihera he hariya i Lisbon no rukino rero nago guitezwe uno munsi ekipe ya Barcelona hitezwe mu igorches nk'ibisanzwe Gil Kunde Araujo ku Barca hamwe na Leandro Balde Pedro Gonzalez hamwe na Marco Casado ashobora kuba yagarutse ahabwa amahirwe cyane witwa Lamine Yamal ku ruhande rumwe Rafinha ku rundi Gavi inyuma ya Lewandowski aba nibo bakinyi bitezwe cyane ku ruhande rwa Barcelona ubona yuko atabakinyi benshi fise bagwaye ba Daniel Mabarari kuri bench nk'ibisanzwe wa Ferran Torres barari Fermin Lopez Frankie de Jong Eric Garcia Gerard Martin yakinye la fois passée Ansu Fati arahari Inaki Peña Pablo Torre Andreas Christensen yarakiza arahari Pau Victor Diego Kochen akana kazina gashasha Hector Ford nabo barahari mugiye ku ruhande rwa Benfica nabo bazoba bameze neza cyane Triblin Ngigori Otamendi na Antonio Silva hagati mu mutima wa defense Alvaro Carreras ku ruhande rw'ibubamfu na Thomas Araujo hagati mu kibuga muri systeme ya 4-3-3 bahazoba hari Orsenes Florentino hamwe na Kokchu uno mutirike ku busatirizi rebu yobowe n'umugabo yabangamiye Barcelona mubi cyane
yitwa Plavlidis. Iri zina Barcelona ntibasha kugibagira kuri uno munsi. Uyu rero akazo bitatu wenyene. Actor Koglu nawe akazoba ari ku ruhande rw'iburyo mu gihe Shelderup azoba ari ku rundi ruhande. Niko FC Barcelona bizoba bimeze mu rukino rw'uno munsi. Barcelona Alonso irahabwa amahirwe yo gutsinda ino match. Irahabwa amahirwe yo gutsinda ino match ku bice byinshi cyane, ibice 50 byose. Ibice 50 byose kwijana. Barcelona ihabwa amahirwe yo kuba bashobora gutsinda ino match mu gihe pourcentage zo kunganya no gutsinda kwa ntuze biri hasi. Ni equipe bifitiye ubushobozi, equipe iri en forme cyane, equipe izi yuko kuja hariya kwa ntuzenya bitoroshe, kuja kwa Benfica bitoroshe na bukebuke. Ari equipe ishobora kukugorerayo. Ino equipe ya Benfica equipe ifite ubushobozi bwo gushobora kukotera ibibazo, mugabe ivyo byose nibibazo Barcelona yakuye muri match ya mbere. N'urukino ruza kuba igihe cy'isaha 4 FC Barcelona bakina nuno mugwi wa Benfica do Lisbon. Ni match barindiyanye gishika. Nakubwiye yuko iyo Real Madrid yarayitsinze baragomba gushika kuri cyane, bafise ni objectif arahabwa n'amahirwe yo kuzoshobora gukora byinshi cyane. Ariko urundi rukino rudasanzwe rukomeye cyane n'urukino ruza guhuza umugwi wa Liverpool hamwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain mwijoro ry'uno munsi. Ari nago nza kuraba je wewe nigo rukino uza kuraba. Ni urukino rushobora gutuma abantu bahitamwo ibitandukanye, uretse nyene nk'abantu bakunda Barcelona benshi baza kwirabira abakunzi b'umupira, uretse abafana ba Barcelona. Nigo rukino rukomeye kuri uno munsi. Urukino rwa FC PSG hamwe n'umugwi wa Liverpool ruza kubera hariya rero mu Bufaransa Parc des Princes. Agati yino migwi ibiri idahura kenshi Alonso, ntihura kenshi ino migwi ibiri aho baherukira guhura. Paris Saint-Germain yashoboye gutsinda Liverpool ibitsindo 2-1. Hanyuma inyuma yaho Liverpool yatsinze Paris Saint-Germain ibitsindo 3-2. Turazi Liverpool y'iki gihe, turazi cisobanuye, turazi na Paris Saint-Germain yo muri no misi Alonso nayo nyene imeze neza cyane kubera Paris Saint-Germain mu match 10 batsinze zose ziheruka. Liverpool nayo muri no championnat yabo nko mu Bwongereza ntibaratsindwa, baheruka gutsindwa mu kw'icyenda, bamaze gutsindwa rimwe gusa na Nottingham Forest. Ni match uyishira mu ishusho imeze gute? Ni match twokwitegamwo iki uravye inguvu zo ku mpande zose uko zifasha? Championnat mbere ni match igoye cyane gose gupredictinga, ni match igoye cyane gose navuga guparia kuri bamwe ba bettinga kuko Liverpool ni nziza uno mwaka bimaze gutsindwa rimwe, ariko kandi irayoboye championnat ya mbere ikomeye ku isi. English Premier League bahabwa n'amahirwe menshi yo kwitahana no mwaka. Ifise umusatiriza yoboye witwa Mohamed Amis. Mohamed Salah. Inamba zoba zifise umukinya yoboye uzatizi bwa Liverpool Mohamed Salah romba. Ariko kandi zifise nayo makarite, ino equipe ya Liverpool ifise nayo makinyi bafise kalite zitandukanye iriko yabafasha no vuga gutera kugira ibihe byiza nk'irimo. Ariko Paris Saint-Germain nayo malgré que bakina championnat donc iri musi ya Premier League, ariko nabo baragerageza nabwo kwerekana ubwo bwiza bwabo ati mu buhe buryo. Hariyaho nta gushidikanya ko kuba bambere kutaba bambere bitokunda, bategeza kuba bambere. Ariko nikimenya n'ikintu ciza kuri bo nuko uwa kabiri wabo babasumba amanota menshi cyane. Ngiye kuraba kuri classement. Hama ikindi naco uragenda ukaraba ku ruhande rwa effectif ya Paris Saint-Germain. Hambavu yuko bakina iryo higano ryo mu Bufaransa, ariko nuwahe mukinyi agenda gukina mu Bwongereza atokira mu Bwongereza, atokira muri club yari yose mu Bwongereza. Ugiye kuraba kuri effectif bafise ntawe uriya mukinyi uhereye mu izamu Donnarumma afite ubwo bushobozi bwo gukina muri club yose mu Bwongereza. Ukaza kurande rw'inyuma abitwa ba Marquinhos
uyu unye Nuno Mendes umukinyi mwiza ku ruhande rwiwe ku buryo umugereranya n'umukinyi wari wose no vuga hariya warashima ugiye kuraba na poste par poste ku ruhande rwa Liverpool na Paris Saint-Germain hari bamwe mu bakinyi batari baki bosanga bariko baronka ibibanza no vuga muri Liverpool nk'ubu ngaje ndemeza yuko Nuno Mendes ari mwiza par rapport ya Yuriya munya Ecosse uriya ni Robertson Robertson ku ruhande rw'ibamvu Robertson yarasubiye inyuma no mwaka ndemeza yuko witwa Ashraf Hakimi ari mwiza par rapport yande Trent Alexander-Arnold ndemeza yuko nka nk'uwitwa witwa Puro mu witwa Dembele yoyobora ubusatirizi bwa Liverpool ku nimero 9 asanzwe amazi misa akina ku 9 amazi misa atsinda ndetse niyo poste y'ubunye bamuhaye Luis Enrique amuhindura ikibanza nico kina namushimira cyane gose kandi sininya kukubwira ko na Luis Diaz ari Musi ya Barcola Puro murama voilà par exemple ico nico kikwereka yuko vy'ukuri hamukacuza rero kuri bano bapeti bo hagati abitwa ba Vitinha hanyuma konkiransa bo challenge ingana no vuga n'aba bakinyi bandi abitwa ba Gravenberch bande ko equipe ya Paris irafise Vitinha irafise uitwa kaga Portugal baguze ni Joao Pedro ni Joao Mendes ni Joao Pedro Neves ahubwo Joao Neves Joao Neves ni keza cyane gose kajya gapeti karashaka kuzana uvuga kakarondera ikibanza kuri effectif ya Liverpool ukazana uyu Emery Zaire nawe atari mubi donc nibwo twufata basi 50-50 ku ruhande no vuga guyo migwi yose mediane ucubona yuko bataye yoyo ihari ku mpande zose yaba Liverpool yaba Paris Saint-Germain areri kica kigaruka rero jewe aho mbonera no vuga equipe kanaka iza gutsinda runo rukino paraporo ya equipe kanaka n'uruhara rw'abamenyereza uza gutsinda ubundi basanzwe ari beza bose n'abamenyereza beza no sezo bariko batugaragariza ivyiza ariko jewe ndiko ndabona yuko kiriya kigabo c'urupara ca Liverpool ci Arnold Slot gifise akantu keza ariko kandi ari nako kajyo ko kukerekana kuko irifo yuko novuga batangura kureka ibintu byo kuduta kuri uriya mumenyereza Ive kugeza ubu uriya mumenyereza Arnold Slot bariko baraduta bavuga ati nyabuna ibyo uri kurakora ibyo uri kurubaka byose umenye neza yuko iyi Liverpool wasanze imeze neza ati wewe wasanze Liverpool uwitwa Jurgen Klopp yarayubatse ku rujyo yaho itaba ya mbere ibi ya kabiri canke ya gatatu ariko kuri effective nta bakinyi nta recruitment wigeze ugira yindi sumbirije yotuma dwe tubona ubuhanga bwawe nta bintu byatari urakora wakoze muri Liverpool yotuma ugaragaza ubwo buhanga bwawe ati rero uruhara wa Liverpool kuba gwiza cyo cabavuga ko Alonso barihenda kubera abenshi baraduta ingena kubwira ikintu kimwe ari mu CEO wa Liverpool yitwa Edward uyo niwe muntu yubatse Liverpool ayubakira mu kuzana aba sport director beza ni nawe yazanye Jurgen Klopp ni nawe yarokrise bari abakinyi bose batanze mu rutsaruro kuri Jurgen Klopp harimo na ba Mane aba Virgil van Dijk bose uyo mu CEO igiye Jurgen yageze ahantu uri kuranyumva Alonso uyo Edward mu kubaka Liverpool yageze ahantu umugabo witwa urababa abantu Alonso ntibagaragara ntibamenyekana ibyo bubaka ntibimenyekana ahubwo mumenyereza baje bakazana na equipe bamufashije kubaka bivanye na projet sportif bafitiye equipe nivyo biza bikamenyekana tukabona umustare ninde Jurgen Klopp Jurgen Klopp yageze ahantu abo umustare muri Liverpool agira ijambo kuburyo atangura kuvuguruza wamu CEO tangura kwiyempoza mu kuzana ivyiyumviro muri Liverpool uriya mugabo ahitamwe kuvuga ati je ako mbana n'umuntu rero nazanye agatangwa kunyubaho kukureka je nkinjura abarigiriye
umunsi Jurgen Klopp yamenyesha ko atakibaye muri Liverpool wa Musa asezera abadirije ba Liverpool bari yumviriye ikintu bari bakubukore bari aba Henry bahitamwo kuvuga bati ahubwo nyabona ko bari bapfuye ubwo bugabo ko Klopp nawe nyatanguye kumva ko atagomba kugira ijambo mu kubaka ekipe yiwe reka tugarure nde Edward bagaruye Edward ikintu ca mbere yakoze yavuze ati ndazi uko nari narazanye Klopp ndazi ekipe namwubakiye uburyo yamworoheye gutunga ngira nzana uwundi ahonyora mu makanda yiwe ashobora kubandaniriza muri groupe asanze uri kurabyumva nukuvuga rero abasuzugura Arne Slot niba musuzugura kubera ko atagikomba aratwara nkuko Klopp yabitwaye mugabo wumve yuko ako kaza gakoze nkuko Klopp yagakoze ari sezo yiwe ya mbere kandi na Klopp atabaye mwiza muri sezo ya mbere nkuko abisanzwe ariko uko Klopp yaje ni nako uyu Arne Slot yaje baje muri projet y'umuntu umwe CEO wa Liverpool yitwa Edward ico coco rero ntibikura uko ari mumenyeza yaje tutazi ko ari izina ryaje tutazi si izina ucoshoka wubaha ubwo nyene ngo nuko sezo igeze ngaha ameze uko hari byinshi agifise imbere yiyo byo gutwara gukonfirma Premier League turacateza kuraba muri Champions League azogarukira ni ibintu byose kuri no mugoroba aza kugaragaza imbere ahereye imbere ya Paris Saint-Germain nziza cyane nagomba gucishamwe gusanda kubwire iyi story y'ukuntu jewe ikintu je shaka kugaruka kuri no mugabo Arne Slot wewe uno mugabo nivyo ari muri ekipe nziza ariko byukuri siwe yayubatse nivyo yubatswe n'uwo mu directeur n'uwo musi mugabo ni ariko kandi kugira ngo ayo makenga here kuri abo bantu akana kajyo keza kuri Arnold Slot kuza kugaragaza yuko atamumenyereza abayabaye imbere y'umumenyereza yabunyoye yatahukanye novuga Ligue des Champions ariko umwe na Barca yakoze ivyiwe byose akigiye kuba kompara ko haracari kare cyane rero uru yamumenyereza ndabona yuko afise ubwo bushobozi avec groupe afise ndavuga Liverpool ariko kandi hambavu novuga yo kugenda Liverpool igatsindira Paris Saint-Germain muhira nibwo niba iza kubikora izo wari intambwe idasanzwe yo kugaragaza novuga yuko Liverpool wanashima no tuzoca dukonfirma yuko Liverpool uno mwaka tuyibarizwa muri finale y'iki gikombe kuko uravye novuga parcours yagize nziza cyane gose novuga muri mu mafaze y'amapur ntigeze itsindwa na ekipe nimwe meme ku novuga uretse novuga iri ya ekipe ya PSV yabatsinze mu match igano bararihejeje ariko no kunganya ntigeze itakaza amanota yo kunganya Liverpool ariko iyi Paris Saint-Germain n'ubu bwiza bwayo abakinyi bwayo abanyene ekipe effectif yari nyene n'umumenyereza ari unyene batahukanye ikibanza ca kangahe ca 20 na kangahe ayo niyo makenga agaragaza yuko n'ubundi Liverpool twoyigira umufavori imbere ya Paris Saint-Germain nibwo Paris Saint-Germain izo biri muhira muri iri joro ry'uno munsi turibaza novuga kuri championnat bakina tukibaza kandi kuri parcours ino migwi yose yakoze muri no higano rya Ligue des Champions kuva rigitangura uno mwaka ivyo biragaragaza bivyonyene ahandi ho tuje kubyo kukompara bakijanye tukaza mu bindi aha onye turaza gutaka ariko kandi tukitega mbega n'uwahe mumenyereza aza kwerekana buhanga busumbirije gusumba uhundi hagati ya Arnold Slot ndetse n'ande n'uwitwa Luis Enrique muri make nivyo twovuga kuri no match nuko rero biza kuba bimeze ico nemeza coco Alonso nuko Liverpool muri saison muri rusangi ni nziza kurusha ino ekipe ya Ntunzi ya Paris Saint-Germain amahirwe Paris nuko imaze igihe kabisa yitandukanije na yashusho bavuga yuko babaye nk'aba 24 ntabwo bisa kuva babikura muri biriya bibazo naho bageze uburyo batsinze kugera ngaha uribuka batsinda Stuttgart uburyo bakuyemwo Brest batsinda ibitsindo byinshi ni ekipe imaze kuba nayo uwari we wese uko akomeye kose nka Liverpool yoza kayuba yoza kayuba hasi ekipe ikuza ngaho ngo neglige ngo ze gutsinda hovyo ikigira gatatu nuko
Paris Saint-Germain kuba bari muhira barazi yuko igishoboka cose gitegezwa kubera hajya muhira. Igishoboka cose ni naryo banga gino migwi yose iza kuba ikinira muhira yakira. Ico utakoreye muhira Alonso kiragukoreye amahigwe yose y'ukubandanya canke kikayagabanya gose. Rero kuri Paris Saint-Germain nabonye bayi amahigwe menshi bice 38 byo gutsinda match, Liverpool bayihaye 35 hanyuma ibyo kunganya ni bice 27. Urumva ko bayiha amahigwe jembo nibishobora Liverpool Liverpool irashobora gukuramwo Paris Saint-Germain, muga Paris Saint-Germain irashobora gukugwamwo na Liverpool muga yatsinze muhira. Uno musi ndayiha amahigwe Paris Saint-Germain iha amahigwe, ndabona ko bishobora gutsinda ya Parc des Princes birashoboka. Peut-être hari ya Anfield hazobe bindi biharuro muga Paris yo ubushobozi bwo gutsinda Liverpool muhira ndabona ibufise. Gusa genre de match nkizi ndabisubiramwo ni genre de match zikinigwa ku madetail nibijya twabonyeje ku mugoroba. Uragira herere yuko usamara Rodrigo bakamuha umupira uciye mu mugongo wantu usubira kumubona. Siko bimeze. Jimenez urahuje umupira gatoya mu maguru yawe ugusubira mu maguru ya Brahim Diaz agutsinda igitsindo ca kabiri ni difference. Match yeje nta occasion nyinshi zarimo. Ahubwo izabonetse barazitsinze. Niko grand rendez-vous zikinwa. Rero nino match biravana rero equipe hagati ya Paris na Liverpool ni yahiza kuba ipermeta gukora amakosa make mu rukino. Amakosa make urumva Alonso si match za mu defenseur ngo ahindukira ngo yagize herere ngo hamwe kamera itwereka uweje gukora herere kurusha uweje kugitsinda. Si umwanya wawe si match yaho Dembele ugero no musi bwa bwiza bw'ibitsindo byinshi umaze ibisi utsinda uno musi tuca tubona byahindutse. Birasaba ko Dembele wawe ubwiza maranye iminsi bwo gutsinda ibitsindo byinshi bwo kuba efficace imbere y'igoli amuba nuno musi. Birasaba ko Salah wewe ku ruhande rwa Liverpool uri meilleur buteur wa Liverpool, uri meilleur buteur wa Liverpool wa Premier League, buri match udatsinze igitsindo udatsinze igitsindo utanga pass decisive. Bisaba kuba mwiza nkuko niko match nkizi zimera. Uwahora ari mwiza bisaba ko abandanya ari mwiza. Ariko kandi Alonso ni match zazende zo kuvuga ngo uburyo bwo gutsinda buboneka buratsindwa nibuhushwa. Achane hategezwa kuba ko kantu ka maturity muri match yeje. Ntuyikine nkuko Bridge yayikinye. Yakinye neza mugabo kuri tableau d'affiche tukabona yakubiswe 3-1. No kuvuga hari ivyo yafinyeko. Donc bisaba yuko muba beza mu rukino cyane cyane ku buryo muronse bwo ni match zikinirwa ku madetail mato. Izi ni match zishobora kudadanurwa niki kabana penalty baye ku munota wa kabiri byose birahindutse. Rouge Araujo na Paris Saint-Germain vyagenze gute? Vyahinduwe niki? Cyahinduwe na ko Barca yaranabakubitiye ni muhira. Ni match reze kinirwa ku madetail mugabo mbona yuko ata bintu by'ibitangaza bibaye ta accident menshi abaye. Paris Saint-Germain ni equipe ishobora gutsinda Liverpool hariya peut-être Anfield bikazoba ibindi muga bidakuraho ko Liverpool nyene ni equipe ikomeye.